umuvukanyi jewe mvuye kuri prison, jewe Patiri Salvatore mvuye kuri prison yemwe n'akamaramaza kweri, n'agahomera bunwa ibintu vyabayeyo. Bashoboye no kundeka ndinjira, ariko amaso yaciye antanga hasi, nkitamaza nyene. Abantu batari bake bapfuye kweri, ntibaramenyekana kuko hariho abatokombereye indani nyene, nukuri ntibaramenyekana, mugabo nukuri si bake, ni benshi cane. Birababaje gose. Murakoze, mwandanye mubasabira. Muratwihanganire, mutubabarire, dushimye gukoresha iyo audio muri iyi groupe sinkunze kuvuga. Uyu muntu avuga ko ari siriko y'amatara, no kubiraba neza mukabirabira hafi. Bana ko leta mvyeyi ubuvyeyi bwayo buriko buragaragara kandi bwagaragaye guhera kera. Biragoye. Jewe ndahevye ndavuga. Biragoye cyane. Ego mudutoreze. Ntimubeshe ngo ni siriko y'amatara. Oya, iyo ni ya poudre bapompa baturira isoko, nijya nyene niyo bakoresheje mu kuyiturira. Amasoko yose amaze gusha, haba i Bujumbura, haba ku Ndava, haba mu Kayanza, haba hehe, amasoko yose iyo leta mwita ngo ni leta mvyeyi, bakoresha amapudire mu guturira. Ntihagire ubesha ngo n'amasirikwe yabaye y'amatara. None hoba amasirikwe hoho abanyororo ko nzi bakoma induru bakagira urwamo, impimba ntigira umukuru wayo, ntigira musitanteri wayo, ntigira umukuru w'iyo mpimba ntahari. Kubera iki atatabaje igisirikare kimwegereye aho muri Vendeziyeme? Kubera ko atatabaje abapolisi bamwegereye kugira ngo bazane za kizimyamwoto bashobore kuzimya basi n'ibice bikeyi hagire n'abarokoka? Ivyo bintu wewe binsobanura gute? Uyu n'umugambi wa leta, n'umugambi wa leta ubwayo. Ivyo tubishinja leta, nta wundi muntu ashobora kuba bifise mu kuboko atari leta. Kandi ikindi naco, nemwebwe muraceceka mu bintu mbere yayo. Ibintu birafise icigwa kandi gikomeye ku Barundi. Isoko y'Ibujumbura bayiturije poudre, isoko y'Igitega bayiturije poudre, isoko mu Kayanza poudre. Amasoko yose amaze gusha muyaharure muyashire ku mubare. Amasoko amaze gusha asha leta ibona, leta ihari. Ibohero rya Mpimba riri hagati y'igisirikare n'igipolisi. Ivyo bintu we imagine, nta n'ukuntu nakumwe ushobora kubinsobanurira. Mubikurikirane neza, muduha amakuru yavyo. Jewe munyihanganire, mumbabarire. Nemeye gukoresha audio. Yafasha abasoda bamwe irabasobanura, abo mu bwoko bw'abatutsi bamwe baricwa, abandi ibiha gutaha ngira ngo hataranagera. Hanyuma abandi nabo kumbure botabaye y'Abarundi babajana muri Somali na Central Africa. Hanyuma iyo ntwaro urumva ko isigara yidegembya, kubera ko no muri ico gipolisi benshi ikoresha imbonerakure, ko yabaye inkoho. aba imbonerakure nka zose zirambara umwambaro w'igipolisi, zikaba zimeze n'ingoho. Muri ico gihe urumva iyo ntwaro ya FDD nta kindi ikikora atari uko gukoresha
icyo gipolisi n'izo mbonerakure uko ishaka. Muri iki gihe rero abapolisi bariko bararira kubera bariko barambugwa udufaranga twahora tubafashiriza imiryango, abasoda bakarira nk'uko nyene kuko imishahara yabo taza ku makonte yabo, iyo ntwaro ariyo abo bari mu ntwara aribo baca bayakoresha. Jewe rero muri aho hose gaca ngahanura abo basoda, ngahanura n'abo bapolisi. Ubwa mbere ku bapolisi, abapolisi ko bazi neza abantu baronka imishahara boronze, kuko ayo mafaranga yabo batwara niyo ahembwa abo izo mbonerakure n'izo nterahamwe zibafasha gukora ikibi. Muri icyo gihe rero nibayamirize, baje barabivuga, babyerekane, bereke ingene leta ya CNDD-FDD ikoresha abantu batari mu mategeko kugira ikora ibibi, ikongera ikiba amafaranga y'abokoze akazi bemerewe n'amategeko. Uyu mupfasoni agatera kamo abasirikare n'abapolisi b'abarundi ko bakwiye guhaguruka bagaharanira uburenganzira bwabo mu kwanka gatotezo ka CNDD-FDD n'ubunyene Hakizimana. Rero n'abaje abapolisi nepwe nyene mbere nkabarira nabo basoda kugira ayo magogwa muri mwo muyavemwo, nuko muva hasi mukavyiyamiriza mukanka mukaja hamwe, kandi mugiye hamwe muri benshi mukerekana yuko iyo leta ikora amabi, ibasahura utwanyu, ikongera ikica abantu cyangwa ikabanyuruza. Ayo mafaranga muzohiza muyaronke yose niko byari bitegekanijwe. Mwange izo mbonerakure ko zivanga, ko bavanga imbonerakure mu gisata cyanyu. Mwange ko babateranya abasoda b'intungane bagakorerwa ikibi na bene wabo bashigikiye izo mbonerakure. Rero atari mwebwe muvuye hasi, enda yere abo basoda ntibabwirizwa kugenda kuja gutabara ibindi bihugu kandi babona Uburundi buri mu kaga. Niho rero jewe ndababwira nti ivyo byose kugira ngo bihere bizova kuri mwebwe, cyane cyane abasoda n'abapolisi. Burya igihugu cy'Uburundi gifukanywe mu nda n'iyo leta kubera abapolisi n'abasoda batigeze berekana uruhara rwo kugira ngo batabara abarundi, baretse bakaja guca ingero. Uko jewe sindabyita mbere n'ukuja gutabara ikindi gihugu, ndabyita ko ari uguca ingero, ari ukugenda gukora n'amakosha, kuko nta gutabara igihugu kindi kandi cyawe kigowe, aho babakata umushahara bakabaka utwo dufaranga twanyu kugira bashobore gushishikara gukora ibibi. Nta kindi babigirira, kuko ni nk'uko baza baragenda mu gihugu hagati batoza amafaranga, ibi ya muguverineri agira ibi, ubundi agira bijya, bagakora uko bashaka kugira ngo abanyagihugu babura ayo bacira n'ayo bamira. Ni mwebwe rero mu gutabara, naho tubatabariza, ni mwebwe mwabwirizwa gutabara igihugu. Rero ndavuze nshize hejuru n'amaradiyo bimfashe ko mwebwe abasoda n'abapolisi ari mwe mwabwirizwa gufasha kugira igihugu kive mu kaga. Abanyagihugu nko muri 2015 mwarabibonye ko abanyagihugu bavuye hasi, muri mwebwe nyene havuyemwo abaja kubarasa, kandi mwarabona amabi agiye gushika, mwarabona uko CNDD-FDD yitwara. Ubu rero ni mwebwe mugezweko, kuko ni mwebwe bakoresha utufaranga mwohembwe. Ni mwebwe rero bukuva hasi mukabona yuko namwe nyene mugeramiwe, mugaheza mukava hasi, hanyuma mugafatanya n'abanyagihugu kugira dukize igihugu cy'u Burundi. Hoze Hakizimana yahoze ari umushinga amateka mu by'agateka kazina muntu ho abantu bane nibo bishwe, uwundi umwe arakomeretswa bikomeye mu kiringo c'indwi imwe gusa mu gihugu c'u Burundi. Muri ico kiringo nyene umuntu umwe kandi yarahagaritswe arafungwa hatisunzwe amategeko, abandi bantu batandatu banyuruzwa nk'uko bishikirizwa n'ishiramwe zose torture. Nivyo ga Maria Karori nene nazo.
Egize tubisanga mu cegeranyo c'ishirahamwe SOS Torotire Burundi nimero 312 yo kuwa 4 Kigarama mwaka 2021 icegeranyo cyo mu ndwi yo kuva kuwa 27 Munyonyo gushika kuwa 4 Kigarama no mwaka. Ico cegeranyo cerekana abantu bane bagandaguye mu gihugu cyose cy'u Burundi. Uwa mbere muri abo bagandaguwe n'umugabo w'imyaka 27 y'amavuko yarazwe ku mazina ya Ndeho Kubwayo Jean Marie yatowe ari kiziga ku igenezo rya 27 Munyonyo ikiziga ciwe cenena ku mugozi w'igisenge c'inzu iri kubakwa ku mutumbu wa Mugitega wa komine Bugendana intara ya Gitega. Ababonye ikiziga cyandeho ko bwa Jean Marie mwene Bagyungure François na Ntakirutimana Consolata basanzwe baba ku mutumbu wa Mugitega nyene bavuga ko ico kiziga cyari kimanitse kishije umugozi amaguru akura hasi. Aba bakuru umutumba akaba bibaza ko uwo mugabo yoba yiciwe ahandi hantu akazanwa kumanikwa kuwo mugozi kugira bibonekane ko yoba yiyahuye nawe shwi. Abamwishe n'icyatumye bamwica kikaba kitaramenyekana. Mwijoro ry'umunsi wa mbere igenezo rya 29 Munyonyo masaha y'isaha imwe n'igice z'umugoroba umutamo w'imyaka 70 yitwa Nkinamira Joseph yaragandaguwe mu manyamaswa gwe mu mutego w'abantu bamutegereye atashe bitwaje imipanga. Ibyo bikaba byabereye ku mutumba Munehe wo muri komine n'intara ya Cankuzo. Nyakwigendera akaba yaguye muri uwo mutego mu gihe yaravuye ku isoko rya hitwa Igicumbi. Abamwishe n'icyatumye bamwica ntibaramenyekana ariko amakuru ava ngaho Munehe avuga yuko uwo mutamo yari yikekwa ko uburozi. Umugabo yitwa Hakimukeshe wo mu muryango wa Joseph akaba yavuye hagarikwa n'igipolisi kumva z'amatohoza ajanwa gufungirwa mu gasho ka komisariya y'intara ya Cankuzo. Mwijoro ryo kuwa 29 Munyonyo nyene mu masaha ya 2 z'ijoro umunywanyi w'umugambwe ipronwa ku mazina ya Jean Pierre Ndayishimiye batazira mu Kristo yaragandaguwe n'abanywanyi bane b'umugambwe CNDD-FDD ku mutumba wa Rubaya wa zone Kiyonza muri komine Bugabira intara ya Kirundo. Amakuru bakuru wa mutumba yemeza ko mu Kristo yishwe n'abazamu bane bishure shingiro rya Rubuga bamuteza umutego atashiwe baca bamutemaguza imipanga. Amakuru abandanya bakuru uwo mutumba avuga ko ikiziga cya Mukirisu cyaciye giterwa n'abamugandaguye gishigwa ku muryango wa kantine y'iryo shure kugira barementanye ko Mukirisu yishwe ari kagerageza kwiba ibifungurwa bibikwa muri iyo kantine. Abo bagabo bose uko ari bane bose baciye bahagarikwa bajanwa gufungirwa mu gasho k'igipolisi muri komine Bugabira kumvo z'amatohoza. Umwe muri bo akaba amaze kwemera ko ari bo bagandaguye Mukirisu bakoresheje imipanga. Mwijoro ry'igenekerezo rya 3 Kigarama no mwaka mu masaha ya 1:00 n'igice z'ijoro Rugote Pelagia w'imyaka 57 y'amavuko yarasanzwe ari umunyamabanga wa Rutovu yaragandaguwe arashwe n'abicanyi batamenyekanye muri quartier Mahoro yo ku mutumba wa Bibate ku mugwa mukuru wa komine Rutovu intara ya Bururi. Isoko ryacu rivuga ko Pelagia yarasanzwe ari umvukire ya komine Kigamba mu ntara ya Cankuzo yarasuwe mu kazu kiwe yadandarizamwe ibinyobwa bya Brarudi atacikanira ngaho nyene. Abo bicanyi nta kintu na kimwe bize keretse amatelefoni iwe ngendanwa abiri yakoresha. Iruhande yabo bishwe umutama w'imyaka irenga 60 azwi ku izina rya Vita yarakomeretse bikomeye atemagujwe imipanga n'umudandaza w'ibirato yitwa Nkangara wo ku mutumba wa Nyarubere wa zone komine n'intara ya Rutana. Ivyo vyabaye kuwa mbere Kigarama mu masaha 2 z'ijoro mu gihe umutama yaragiye ku kazi kiwe kurarira inzu z'ubudandarizo ziri ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana. Uwo mutama akaba yaciye yinjijwe ibitaro by'intara ya Rutana nayo uwo mwicanye arafatwa ajanwa mu gasho k'igipolisi k'intara ya Rutana kumvo z'amatohoza. Ku rundi ruhande umuntu umwe yarahagaritswe arafungwa hatisunzwe amategeko abandi 6 baranyurujwe. Abo banyurujwe bose akaba abanywanyi b'umugambwe CNL wo mu ntara ya Ngozi banyurujwe hagati y'igenekezo rya 15 Munyonyo n'irya 2 Kigarama no mwaka banyuruzwa n'abakozi b'iperereza igipolisi bafatanije n'ugwaruka rw'imbonerakure. SOS Torotire Burundi itirakamure leta y'u Burundi na cyane Valence Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi gukora ibishoboka byose ahagarike ihonyangwa ry'agateka kazina muntu ribandanya kwibonekeza mu Burundi rikagizwa cyane abakozi bo mu nzego za leta. Kuva mu buseruko bwa Republika iharanira rusange ya Kongo mu ntara Kivu manuko Jendi Maria Carlos Ninahazwe ku bwa Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka.